ane umutekano muke uri kurabera ngaho hafi mu gihugu ca Kongo. Twagomba tubatangarije yuko igihe tari kera cane ingabo zacu z'u Burundi ziri aho hakurya muri Kongo ntako zitariko zirakora kugira ngo zishobore kugarukana amahoro n'umutekano zongere zikingire n'igihugu cyabo nk'uko babisezeranye. Rero ubwo yarari ikibazo cyo turagira n'iki bameze ngo bari kubaza amakuru bari hirya no hino, abantu bariko baritanga barondera amakuru hirya no hino, mbere bagashika no kuri tele bakabona ibintu birabera. Ndagomba aravuga ati bibaye ngombwa komita n'umupfane Goma na Kongo bwagiye guhangana n'ikibazo bagiye gufata ibintu minenegwe badakwiyumvira kwifukura bamaze gushikirwa n'akaga no kugira ngo ariyo mpamvu ubona ariko bakoresha inguvu nyinshi kugira ngo umutekano wongere ugaruke. Aha rero ndashobora kuvuga mu Burundi hari umuntu yigeze gucisha mesaje yanditse ahanye mu magurupe atandukanye, mbere iranashikana kure no mu bihugu vyo hanze. Yerekana neza amakenga afise ku bijanye n'umutekano w'igihugu na cane cane mu gisagara ca Bujumbura. Bano mujeje ntwaro mu gisagara ca Bujumbura bamutane bashefu dezone bakuru b'imitumba aribo bashefu dokarti bano mutwara abanyambakumbi. Nagomba ndababwire ko nyumva mutiyumvira ko igisagara canyu coba kiri mu minwe y'inkozi z'ikibi no kwihenda gukomeye kandi gukomeye. Ni ukuvuga ko umwana w'umuhima arategura ikintu akagitegura neza, aje kugitegura akagihereza umwanya wo kugikorerako, ntagikora gihurunduka, ararindira umwanya. Ndabibutse ko aha mu gisagara ca Bujumbura huzuyemwo abanyamahanga batandukanye na cane cane abakongomani ubwabo baje kurondera ubuzima n'abanyamurenge baje bitwa ko ari impunzi. Nagomba ndababwize ukuri abantu mushimisha ikintu citwa umunyamurenge, umututsi w'umunyamurenge, umenye ko muriko mufitinisha itara ryaka kuriri k'umuriro. Ni nko gufata urusasu ukaruterera mu ziko ugaca usanza amagara imbere y'iryo ziko. Mu bisanzwe uba uri umwiyahuzi. Abanyamurenge baramaze gusanzara mu gisagara ca Bujumbura. Nimugende murabe abariko barahunga baza bagana igisagara ca Bujumbura n'abanyamurenge nyene, kandi abo nyene harimwo abanyamahanga baza bavuye za Canada za hehe. Ko ibyo bintu babyitaho habe n'agatoyi kubwira ngo urabona igihugu bwa Amerika ashobora kuva muri Canada agaca muri Kenya agaca mu Buganda, akava mu Buganda kurinda agaca mu Rwanda, akava mu Rwanda akaruhukira i Burundi, akamenya ihoteli ashikiramwo, akamenya n'imisi azohamara, mbere akanakubwira yuko atakiri ariko arakora ariko aritemberera gusa yirabira ubwiza bw'Uburundi. Bantu b'Imana, bagomba tubabwire ko amakaritiye nka yose mu gisagara ca Bujumbura mukaza muhana nk'ahangwa abanyamurenge bayisanzayemwo ni ibice nka 40% by'abantu b'abanyamurenge bari muri kino gisagara, cyane cyane mu mahoteli ngo ubwo bari bagiye kumwica no mu mihana y'abantu. Amazu menshi bariko arapangwa ku buryo uwo mukecuru shamburete mushobora gusangiramo nk'abantu 10 canke 20. Ivyo rero baraza bagafumatisha amafaranga abanyamahanga na cane cane kuva ku banyambakumbi gushika ku mitumba. Abashefu de zone anigiye batanabimenya, ariko mugabo iyo babimenye nabo mbega bakora iki? Abajeje igipolisi mu mazone, abajeje igipolisi mu makomine, abajeje igipolisi mu ntara ndetse no mu gisagara, mbega iyo raporo baba bayishikiriza umushikiranganje wo kwivuna basi hamwe n'umushikiranganje w'umutekano w'igihugu mu maso y'umuntu nagishobora kubwira cyangwa se uri kumitisha atagikozwe. Hari hageze yuko umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu, umushikiranganje wo kwivuna basi bamera nk'akujya kw'amahasa kuri nabo toyi badasigana bama bafatanya amaboko, bakama bariko barabonana canke bakarondera ukundi buryo bahura kugira ngo bashobore kuza barakemura ikibazo cy'umutekano. Umupolisi canke umusirikare ntazoza kurwanya umwansi mu gihe uwo mwasi bahagararanye. Tuzi muri kahise kacu kirazira ko umwansi umwanya ngo akwegere. Umwansi wamumenye umugwaniriza kure y'ahantu usanzwe uherereye.
none hari kwaguki kugira ngo tuzibire aba bantu tazi iyo bariko baracana ikindi naco ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano nibufata ingingo ruhasha canke zihutirwa mu bihe bitugoye mu gihe aba bantu bariko barahunga bagana igihugu cacu na kare mubona ko buvira na bukavu batari kure cane hafi y'igisagara ca Bujumbura ni koko kuba bahunga si ikibazo kuba bahunga umuntu wese arahunga twese twarahunze nibategura amakado nanone kandi bakomeje babaza perezida byerekeranye n'abantu aho hantu hacungerwe n'abajejwe umutekano abantu bamenye yuko bacungerewe kandi batashobora kwidegemvya hano yakomeje gusubiza ati umuvukanyi wacu yaratanze message aratubwira ati yamara ntihabeho itangazo canke habeho gufatikanya mu bikorwa mushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu natume ko abajejwe nanone kandi ikindi ndeka ngere mbanze abajejwe amashirahamwe mpuzamakungu kugira ngo bikunde begeranye abantu babo basanzaye barahora mu makambi y'impunzi hirya no hino mu gihugu ayo makambi basigaye agaragara nta muntu n'umwe ariyo bavuga ngo bapfuye muri Goma bariko baritemberera abenshi muri bo barabasirikare batuzi ivyo barimo bamwe baraboneka abandi ntibaboneka abo bantu basubizwe mu makambi kugira ngo bikunde uruja n'uruza rushobore guharurwa kandi rushobore kubonekana ingene riko bagenda ariko ivyo vyose nta kiriko kirakorwa rero twebwe tubibona kandi tubikurikiranira hagufi nuko umunsi umwe igisagara ca Bujumbura kizokwikangura kiri mu muriro kitagira gitabara aho tubivuze kubera ko tubona uburero buriko burabera ahandi mu bindi bisagara aho hiyo hakurya muri kungene bagiye baripanga n'ingene bagiye baratunganya urugamba rwabo rw'intambara rero ntiduterekana igikorwa inzego z'umutekano nimuze mufatane mu nda icyo gikorwa gikorerwe mu bumwe no mu rukundo ati abapfuye abo basirikare bose bapfuye bari bafatanije n'iyo mitwe yose muri ibyo 3,000 bavuga bapfuye ugiye kwitegereza mu bisagara vya Gitega bisagara vya Ruyigi bisagara vya Muyinga abasivile babipfiriyemo ahantu hose usanga umuntu yitwa umunyamurenge ubwo M23 yafataga ahaja umwe inyuma y'indwi imwe usanga bashika 15 abajeje intware bakarabira hasi bakitekerereza bakanuma bakabona kumenya ibisanzwe bagomba tubamenyeshe yuko aba bana b'abantu ayo barakora muri Kongo ndetse komeza navuga umuhinga w'Amerika yarabivuze mu vya politike ati nta kuntu ufata Kongo udafashe Burundi bategereza gukora ibishoboka byose kugira ngo intambara yake mu Burundi narijya babona yuko abarundi aribo babangamiye muri ico gihugu ca Kongo aribo bariko barababuza amahoro kugira bashike ku ntego zabo bategereza gukora ibishoboka byose kugira bahungabanye hagati mu gihugu kugira ngo inzego z'umutekano zijuragirike zibura ico zifata nico zireka aho rero turiko turabura 2015 twabitanguye uko nyene babifata minenego ariko noneho mwaragiye mubona ivyagiye birakurikirana n'ubu turiko turakoma induru ujeje igipolisi mu ntara ya Bujumbura ujeje igipolisi mu gisagara ca Bujumbura mere de la ville umushikiranganje wo kwivuna abantu umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu nimuhaguruka ico kintu mugihagurukira umutekano utarahungabana mu maguru masha kuko hazogera igihe nimbonera kure zitaronka ico zikora kandi zitaronka uko bizigwanira canke zigwana ko abazo kubera ubwinshi bw'abo bantu bazoba bamaze gukontrola ingene abo bantu bariko barakora twebwe nibwo tutabahiga bo baraturaba baratwiga mu gitondo gushika ku mugoroba umuntu wese yagira ico akoze kugira ngo iyo ishikira abo ijejwe gushikira yo itanga kugira ngo twumve ko twokoroherwa na cyane cyane mu gucungera amahoro n'umutekano muri bwa bumwe bwacu ntiharamba Burundi n'abarundi bo bene bwo Imana iturinda kabi n'akabibi kazoza ndashaka kubaza ikintu kimwe uyu mugabo iyi ni speech yarari gusoma n'ibintu byabiri kuva mu mutwe we iyi ni inyandiko cyangwa ni ibintu byabiri kuva mu mutwe we twese turi abantu bakuru umuntu uri kuvuga arimo gusoma urabyumva uyu muntu yari afite speech arimo gusoma yandikiwe uko yatondekaga amagambo ntabwo ari umuntu wateruye ngo avuge ibintu bitekerezo kwa mutwe w'umuntu iyo umuntu ari gusoma urabyumva iyi ni inyandiko yari arimo gusoma n'ubutumwa yatangaga ariko bwanditse icyo ni kimwe ikindi ndi kukubaza Kingdom ni ugiye gufata ijambo hakurikireho Rumata
iyo witegereje uyu ni umucuruzi w'indagara, uyu ni umutwazi wa taxi muri Bujumbura, uyu muntu ni umuntu uri mwendre, mutange ibitekerezo kuri iyi mpuruza. Ijambo ni ryo Kingdom. Oya ntabwo ari umuntu mwendre, ni abacurabwenge bariya muri bariya kukumvise yiadresaga kumbonera kure na message yahaga abayobozi. Ntabwo ari umuntu wo mu muhanda gusa amayibobo, ni abacurabwenge baba bashaka kwizagina izo message zabo kuko yabigeje ni zarutwitse. Ntabwo wayifata mwenda kuko ikintu cyose uyu munsi kivugwa gikora ku buzima bw'abantu, gishishikariza abantu kugira abantu nabi, ntabwo wapfa kubijugunya ngo kubera n'ubuzi n'uwakivuze exactly ngo naka, ahubwo ureba ibirimo message irimo igamije iki, then mukaba mwakorera kuri iyo message mutagendeye gusa ngo ni naka wayivuze. Icyo navuga ni ibintu biri danger ukurikije ibimaze iminsi bivugwa byaba ari mu Burundi, ariko cyo